gusenga. Ibyo ngiye kuvuga nashaka kubivuga twese duhagurutse ku maguru yacu. Imana ihezagire Apotre Apollinaire, ari muri bamwe bose amaberebere y'ikanguro muri kino gihugu mu bihe byahize, kandi Imana muhezagire gusuka umutima w'Imana muri kino kibanza. Ndashaka protokole mumfashe, ndushaka kuvuga ikanguro tutariko turavuga guhaguruka nk'igisirikare kidasanzwe kigiye gukorana n'Imana kugira ngo dukore igitero ku bwami bw'umwijima. Ndabasavye abantu tumere nk'abegerana, ndagomba dusenge, ndagomba twongere duhamagara Imana. Ndashaka kandi sabe abakozi b'Imana twese tuze hano, bamwe Reverend Pastor John yakiriye, ndashaka nabo banyegere ngaha. Iki gikorane cyateguwe n'ishengero rimwe, ariko igikorane cyateguwe n'amashengero yumva ko ikanguro ari inyishu y'Imana hejuru ya kino gihugu cy'u Burundi. Ndagomba mvuge dora pari y'Imana nk'intumwa muri kino gihugu, ndababwira yuko nta bindi vyizigiro Uburundi bufise atari ishengero rya Kristo hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Abantu munyegere, ndashaka munyegere, abari hariya ku mabarabara mwari mwakwevye izuba rimuze. Shikarabasotarabadesh. Nanasabye abakozi b'Imana, abapastora, abavugabutumwa, abatandukanye muri kino kibanza munyegere ngaha. Turagomba duhamagara Imana, turagomba twumvikanisha kuri kino kibuga ijwi ry'umugeni wa Kristo rimuhamagara. Yisomye ivyahishuriwe Yohana, biravuga ngo ndaza vuba. Umugeni wa Kristo akavuga ngo urakaza mwami wanje. Ishengero tugiye kumubwira ngo nuze, nuze, nuze. Tuboneka nk'abakengerese, tuboneka nk'abasuzuguritse, ariko nagomba ngo ikanguro ni indoto y'Imana muri kino gihugu cy'u Burundi. Ikanguro ni icyiyumviro cy'Imana cyo mu bihe bya kera, ni icy'Imana duteguriye kera. Birashoboka ko utari bwabeho, nanze ntari bwabeho, ariko uyu munsi nakubwira ngo ni igikorwa cyiza Imana yaduteguriye kera mu mwana wa Yesu Kristo, ngo uyu munsi tukigenderemo. Niba uvyizera uva ameni yawe. Mugabanye umuziki gatoya. Iyo usoma Ingoma za Mbere igice cya 12 ugasoma ku murongo wa 32, hari ijambo ridasanzwe uyu munsi nifuza ko wumva. Bibiliya iravuga ibijanye n'imiryango y'Abisirayeli, abana ba Yakobo, ariko ku murongo wa 32 haravuga umuryango nkunda ufise ibyo uwujije natwe muri kino gihe cyacu. Baravuga ngo Abisakari bafise ubwenge bwo kumenya ibihe. Ishengero ry'Uburundi nta kindi Imana uyu munsi yifuza nuko tumenya ibihe turimo. Yesu ageze i Yerusalemu ararira, Bibiliya irambwira ngo haravuga ngo yewe Yerusalemu wari warabibwiwe
wari waravyumvise mu kanwa k'abahanuzi benshi, mugabo igihe wagendererwa ntiwigeze umenya ko wagenderewe. Ndagomba ntangariza umuntu wese ari muri kino kibanza, iki ni igihe cyo kugendererwa ku Burundi. Narizi ko uvyizeye ukamba amen imeze neza. Iki ni igihe cyo kugendererwa ku Burundi. Niko ndabivuga numva amarira menshi, ndabivuga numva muri jewe ibigumbagumba ntashobora kwexprima, kuko ibi vyari vyaravuzwe, vyari vyarasezeranywe. Hari abapfuye batabibonye, ariko wowe ugiye kubibona, ugiye kubigenderamo, ugiye kubitambukiramo. Iki ni igihe cyo kugendererwa kw'igihugu c'Uburundi. Iyo Imana yagendeye ahantu, abanyantege nke bacika abanyengomezi. Hari ikintu tuzi mu bijanye n'iri kanguro, ni ikintu tutamenyerewe, ni ikintu kitamenyerewe. Umviriza, hari ab'Imana yibikiye, hari ab'Imana yiteguriye, hari ab'Imana yishire ku ruhande. Iyi nzamba y'ikanguro ni uguhamagara abo mu mihinga itandukanye kugira ngo batonde urugamba. Ikanguro ni igitsuru, rigiye gukora igitero ngaha muri ino si. Nta munyavyaha azosigara, nta mugwayi azosigara, nta mukene azosigara. Ni igihe cyo kugendererwa k'igihugu c'Uburundi. Iki ryose muri ivyo biravuga ngo Abisakari bamaze kugira ubwenge bwo kumenya ibihe. Biravuga ngo no kumenya ivyo Abisirayeli babwirizwa gukora. Nawe turazi icyo ishengero ry'Uburundi ribwirizwa gukora. Si abanyamahanga bazozana ikanguro, ndabisubiyemo, si abanyamahanga bazozana ikanguro, si abavugabutumwa bo hakurya y'amazi bazoza kubwira ubutumwa Abarundi. Hari Abarundi Imana yashize mu mutima wo kubabazwa, wo kurizwa n'ivyaha biriko biraba muri kino gihugu. Aba ni bo Imana igiye gukoresha. Amen yawe muri kino kibanza. Biravuga ngo haguruka uko ingomezi zawe zingana. Haguruka uko ingomezi zawe zingana. Ahandi biravuga ngo ufise iki? Ufise iki? Ufise iki? Ibihari n'ivyo Imana igiye kugwiza kandi ivyo igiye gukoresha. Abisakari bafise ubwenge bwo kumenya ibihe. Mbariza umuntu iruhande yawe ati mbega urazi ko ari iki gihe cyo kugendererwa ku Burundi? Ndarota umunsi umwe, kandi ivyo ndiko ndabibona biriko birashika. Ndarota umunsi umwe amashengero yose yizera Kristo afata umwanya wo kugira amakirite mu mabarabara ya kino gisagara, hatakindi avuga atari Kristo Yesu. Ndarota umunsi umwe dufata iminsi 21 non stop amashengero yose dukorera ku bibuga nk'ibi, dusenga 24/24, duhamagara Imana, duhamagara Imana. Ndarota umunsi umwe hatabwibone bukiri mu bakozi b'Imana, hatanumwe wo kubona gashoboye, hatanumwe wo kugira ivyo yirata, twese twirata Imana. Ndarota umunsi umwe, ndarota umunsi umwe kuzobona abantu b'ibiyeri babura abakiriya bakadandaza amafaranga gusa n'amazi. Ndarota umunsi umwe, ndarota umunsi umwe, ndarota umunsi umwe mu mazone no makomine babura abanywa urumogi bafunga. Ndarota umunsi umwe ata abana bakiri mu mabarabara basegereza. Ndarota umunsi umwe kuzobona ata abakene bagisigaye. Ndarota umunsi umwe
kuronka icyo bakeneye. Narota umunsi umwe abana bacu bari mu mashuri bose biga, kuko aba batariko bariga uyu munsi, ejo nibo bazoba ari ibisuma, bazoba bariko baradutegera dutashe, bariko barafata ku ngufu abana bacu. Narota umunsi umwe isengero ryumva ko ribwirizwa kuba hamwe. Narota umunsi umwe ikibazo cy'umwe kizoba ikibazo cya bose. Narota umunsi umwe kuzobona leta y'u Burundi iza gukonsulta ishengero, hatari ishengero riza gukonsulta leta y'u Burundi. Narota umunsi umwe umuvugishwa we yimika umwami, hatari umwami yimika umuvugishwa. Narota umunsi umwe amabisi yose makomine atandukanye harimo abavugabutumwa bavuga Yesu. Narota umunsi umwe mwisengero tutagifise abantu bicara ataco bariko barakora, twese dusohoka kuvuga ubutumwa bwiza. Narota umunsi umwe hari ukwihana atari ukwimirenzako. Narota umunsi umwe haba reconciliation mu Barundi, atari reconciliation ihagaze ku kindi kintu. Abantu bumva ko hari ikibagobera mu mitima yabo, hari umuhema avugira mu mitima yabo, ababwira ngo tunganya kuko ndaje vuba. Ndabasaba dutaretse ibiganza byacu. Abakozi Imana bashaka gutora amamikrofone bashobora kuyaronka. Izi mikrofone abicaye murashobora kunyemera mugahaguruka. Ndakeneye ko dusenga nk'ingabo, abatagira ibibazo ibira nk'intebe n'ibindi tugendagende muri kino kibuga. Turagomba duhamagara iryo kanguro, turagomba dusenga Imana itembeje urwo ruzi rw'ikanguro. Karamashanderebosataramabakatereboshiya. Abakozi Imana mutora amamikrofone, we are going to pray together. Turagiye gusenga twese turi hamwe. Ishengero abasigaye bamwe nabone muriko muragendagenda, abandi mufatana amaboko. Tugomba duhamagara Imana kuri kino kibuga, tugomba duhamagara Imana kuri kino kibuga. Senga Imana, senga Imana, senga Imana. Senga Imana, senga Imana, senga Imana. Senga Imana.
abakozi b'Imana dufatanya amaboko twese n'ishengero. Reka sabe Apostle Apollinaire ashike kandi hano ababare kumugora, reka tumukoreshe. Imana iragiye gusubira gupozisiona ishengero mu kibanza ryayo kubwo kwivanga nk'uko umukozi w'Imana abivuze. Ishengero twaranyene turava mu kibanza Imana yadupozisiyonyemo. Ico gituma uwari wese uyu munsi arashobora kuvogera ishengero, ariko iki ni igihe aho Imana igiye gusubira kwambika umutamana ishengero ryayo, umutamana w'igikundiro n'igitinyiro, umutamana w'ubushobozi, umutamana w'ubutwari. Apostle, shaka ka karirimbo nituba umwe, nta kangura ataba umwe, nta kangura ataba urukundo. Dufatanya amaboko twese, adufashe muri aka karirimbo nituba umwe, imbere ko twinjira mu wundi mwanya wundi. Tuboneke mu bwiza bwawe, ke mu bwiza bwawe, n'isi izomenya yuko uri umwami, yuko uri umwami. Nituba umwe, nituba umwe, dushimire izina ryawe. Nituba umwe, tuvuge ko uri umwami, nitume mu rukundo rw'Imana, mu rukundo rw'Imana turagusabye, turagusabye mudume, mudume nitume, nitume dushime izina ryawe, izina ryawe. Nitume tuvuge kuri umwami, tuvuge kuri umwami. Nitume, nitume mu rukundo rw'Imana, rukundo rw'Imana turagusabye mudume, turagusabye mudume twese hamwe. Nitume, nitume dushime izina ryawe, izina ryawe. Nitume, nitume tuvuge kuri umwami, kuri umwami. Nitume, nitume mu rukundo rw'Imana turagusabye mudume. Nitume, nitume
dusubiremo kandi nitubumwe dushime izina ryawe nitubumwe tuvuge kuri umwami nituvuge urukundo rw'Imana turagusabye n'amajwi yacu turagusabye ngudubumwe turagusabye mwami turagusabye amashyi menshi ku mwami w'abami ndashaka iyi foto Imana yifotore kandi turayifuza mu gihugu cyose ubumwe hagati mu bakozi b'Imana ubumwe hagati mu bakristo ubumwe hagati y'abadutwara ubumwe hagati y'imigambwe ubumwe hagati y'abantu bose muri kino gihugu haleluya ndashaka bihere ngaha mu bakozi b'Imana amen byose byapfiriye ngaha mu bakozi b'Imana muri twebwe abakozi b'Imana nishiremo kandi byose bigiye gusubira gukirira ngaha nyene mwishengero mu bakozi b'Imana amen haleluya haleluya Imana itubabariye nk'ishengero ry'u Burundi aho hose twitwaye ko bidakwiriye Imana itubabarire nk'ishengero ry'u Burundi aho hose twankanye Imana itubabarire aho hose twashengejanye mu butungane Imana itubabarire aho hose tutafatanye mu mugongo Imana itubabarire aho hose tutagaragaje urukundo twabwizwa kwerekana Imana itubabarire aho hose tutashoboye kuba icyitegererezo kizima Imana yifuza ko tuba muri kino gihugu Imana itubabarire ku byaha byose ishengero ry'u Burundi twakoze inyuma yo kutubabarira idusuke ku buntu bwayo bitubashisha gukora vya bindi biri mu mutima wayo ndetse no mu byiyumviro byayo amen shaka abakozi b'Imana tugwane mu nda ufise icyo mupfa mwahuriye ngaha musabane imbabazi namwe ishengero mugwane mu nda haleluya ikimenyetso cy'ubumwe cy'urukundo haleluya